Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi tumaze kwiga ibice 19 vyose vy'igitabo c'ivyahishuwe Yohana. No musi tugeze ku gice ca 20 abashasha batari bwatangure kudukurikirana. Tumaze igihe kirekire kwiga ubusobanuro bw'igitabo c'ivyahishuwe Yohana nk'uko kiboneka muri Bibiliya. Twari twahereye ku gitabo ca Daniyeli maze duca tubandaniriza ku vyahishuwe Yohana tugeze mu gice ca 20. Uri mushasha ushobora gusubira inyuma kugira ngo wige ibindi bice vyabanjirije, kubera yuko turiko turasoza. Tugiye kurabira hamwe igice ca mbere c'iki gice cy'ivyahishuriwe Yohana, igice ca 20. Icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo ukubohwa kwa Satani. Ukubohwa kwa Satani nico cigwa cacu cuno musi. Mu gice ca 19 twarabonye ivy'ukugaruka kwa Yesu hamwe n'ibintu bikomeye bikurikira uko kugaruka guhambaye kumukiza. No muri iki gice tubandanya tubona ibintu bene ivyo. Reka tubanze dusome imirongo 3 ya mbere imbere yuko tubona ubusobanuro bwayo. Mbona afise urufunguzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe, afata ca gisato, nico yanzoka ya mbere, niyo mugwanizi, irindi ni Satani. Akiboha ngo kimara imyaka 1000, agikororera ikuzimu, arahadadira, ashirako ikimenyetso kikirumanya kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsa aho iyo myaka 1000 izoshirira. Niyashira gikwiye kubohogwa ngo kimare igihe gito. Ivyahishuwe igice ca 20 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa 3. Ibibazo ngaha bica vyubuka iyo buri wese asomye uno murongo nibi: mbega umarayika amanuka avuye mwijuru ninde? Mbega urufunguzo rw'ikuzimu niki? N'ikinyororo naco niki? Mbe kuboha Satani ngo amare imyaka 1000 aboshwe vyo bisobanura iki? Icigwa cacu cuno musi naco kivuga giti ukubohwa kwa Satani. Kaze musangire nanje ukuri kwa Bibiliya. Bibiliya yigisha ko ihema ryari ikigereranyo c'iryo mwijuru, ryerekana ibikorwa Imana yari ifise vyo gukura icaha ku muntu wese yemeye kubirekura. Iki gihe rero kituzana ku mpera y'ibikorwa vyakogwa kugira ngo ivyaha vy'abihanye bikugweho burundu. Ndashaka ngo mwene data uriko uradukurikirana utahure bino bintu neza. Abisirayeli kira gihe cose bacumuye mu mwaka bahamagarwa kuzana ibimazi. Bazana ikimazi kitagira gasembwa canke intama. Umuntu akenye atashobora kubona umwagazi w'intama, yaragenda akiruka ku numa maze yagirirwa amahirwe akayifata akayizana kuyitangako ikimazi. Vyari ibintu bikomeye cane kubera yuko yarashobora kwiruka ku numa, hama yamara kwiruka ku numa yasangira afise agasembwa, bikaba ngombwa yuko yongera kwiruka ku yindi ntumwa. Inyandiko zera zerekana yuko nta bushobozi yashobora gushikamwo biciye mu kwiruka ku numa ngo
Imana yarayihagarika. Iyo imaze kubona umuntu yigaye yisubiyemwo afise umutima wo kwihana, ico gihe Imana yarahagarika iyo numa akayifata maze akagenda kwitanga kikimazi. Ibyaha vy'umuntu yihanye naho yatangiye ikimazi ntago ibyaha vyaca vyicwa, yamara ubiciye mu muherezi, umuherezi mukuru yararya vya bimazi vyagaragara kwishirako ibyaha vy'abantu. Ikindi umuherezi yakora, yafata amaraso ya vya bimazi akagenda kuyamijagira mw'ihema. Vyasigura ngo abantu bakuwe kw'ivyaha, ariko ivyaha ntivyaba birimbutse burundu, vyaja ku muherezi bikongera bikaja no mw'ihema ryera. Ko niko vyakorwa umwaka wose. Maze rimwe mu mwaka hariho umunsi mukuru w'impongano. Uno munsi wari umunsi mukuru uhambaye ku bwoko bw'Abisirayeli, kubera yuko wari umunsi wo gukuraho ibyaha mu Bisirayeli. Wari umunsi mukuru uhambaye. Muri ico gihe abantu bose barava mu mihana bakaduga i Yerusalemu, maze buri wese akaza yiteguriye gukurwa kw'icaha. Kino gihe caba ari igihe cyo kwisubiramwo, igihe cyo kwihana, igihe cyo kwatura ibyaha. Umuntu akishishitira akumva yuko yiteguriye kwezwa koko. Nibiki vyakogwa ico gihe? Muri ico gihe hari ibintu byinshi vyakogwa, ariko ubwa mbere hategerezwa kuba hariho umuherezi yagizwe mukuru. Uwo muherezi niwe yategerezwa kuba hagarariye ibirori biza gukogwa ico gihe. Imana yaravuze ibyo guheraheza iminsi mikuru y'impongano muri ino mvugo hariya mu gitabo c'Abalewi igice ca 16. Reka duhere ku murongo w'8. Aroni aheze afindire izo mpene zompi. Imana yari yarabariye umusavyi wiwe Mose, abarire Aroni, babarira abantu bazane impene zibiri hamwe n'intama. Haruhande yuko hagomba kuboneka umuherezi mukuru nka Aroni, bategerezwa kandi haruhande yuko ihanga ryose ry'Abisirayeli ryaba riryaje, hari hakenewe ibindi bintu bitatu. Ikintu ca mbere cari gikenewe wari umwagazi w'intama atagira agasembwa, wari ukenewe kugira ngo ibyaha bikugweho burundu. Ikindi kintu cari gikenewe zari impene zibiri. Ngaha rero Imana yabariye Mose, abarire Aroni, abwira Abisirayeli ngo bazane impene zibiri. Maze muri izo mpene zibiri Imana ibarira Mose ngo barira Aroni ati aheze afindire izo mpene zompi. Ubufindo bumwe bwerekane iyanje, ni kuvuga ngo impene y'Imana, ubundi bwerekane iyo gusendwa. Ngaha hategerezwa kuboneka ubushobozi bw'Imana. Buno bufindo ntago bwatora impene Aroni ashatse canke uwundi ashatse, haba harimwo ubushobozi bw'Imana. Muri izo mpene imwe yaba ari impene y'Imana, iyindi nayo yaba ari impene yo gucirirwa kwiteka. Yerekanywe n'ubufindo ko ari yanje, ayigerere kuba ikimazi co gutangirwa ivyaha. Ariko imwe yerekanye ko ari yo gusendwa, ihagarikwe imbere yanje ikidora, kugira ngo yaturigwe kw'ivyaha, irungikwe kuba iyo gusendwa mu bugaragwa. Abalewi igice ca 16 uhereye ku murongo w'8.
w'icenda hamwe n'uw'icumi. Ngaha Yesu niwe muherezi mukuru akorera hera cyane no mw'ihema nyakuri byashinzwe n'uhoraho atari abantu. Abaheburayo igice c'umunani ku murongo wa 2. Mugenzi, Yesu ngaha niwe muherezi mukuru ariko aravugwa. Aroni hamwe n'abamukurikiye bakoze bino bikorwa bashushanya Yesu umuherezi mukuru, kandi umwagazi w'intama yatangwa nawe yari Yesu nyene yaragiye gutangwa kandi yaramaze gutangwa. Hariya mu Vyahishuwe igice ca 13 ku murongo w'umunani twarabonye yuko Yesu yari yatanzwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kandi n'igitabo c'Abaheburayo cemeza ko amafizi y'intama n'ay'impene yatangwa. Amaraso y'intama siyo yashobora gukurako ivyaha Abisirayeli, amaraso nyenewe y'intama y'agaciro ariwe Yesu niyo yakurako ivyaha abantu no mu gihe ca Isirayeli. Ibikoko bitatu vyarazanywe nk'uko twamaze kubibona. Intama itagira gasembwa nayo yashushanya Yesu. Inzirakarengane yatanzwe kugira ngo tubabarigwe, wihanye wese ibyaha vyiwe bihanagurwe. Impene zibiri, impene zerekana abanyabyaha, zishushanya umunyabyaha. Hariya muri Matayo igice ca 25 ku murongo wa 31 Yesu yaravyerekanye ngo igihe niyaza azosobanura intama mu mpene. Intama abagororotsi abashira iburyo bwiwe, hama impene abanyabyaha abashira ibumoso. Izi mpene zibiri zose zerekana abanyabyaha. Impene imwe irakugwa kw'ivyaha maze ibyaha vyayo bigakugwaho, iyindi nayo ishigwako ibyaha biciye muri zino mpene. Impene ya mbere yaserukiye abanyabyaha bemera kwihana, ubufindo bwerekanye yuko baza kwihana. Buno bufindo gusa kwari kwizera kw'abantu, bakizera ivy'Imana babwiye, hama bakemera kwihana. Hama iyindi intama nayo ishushanya Yesu Kristo biciye mu maraso y'inzirakarengane. Yesu umwagazi w'intama. Ibyaha bikugwa ku banyabyaha bemeye kwihana, bikajanwa ku banyabyaha banse kwihana. Reka ndabereke ukuntu bimeze. Iyo umuntu nk'akarorero dufate umuhungu aragiye kurondera umukobwa kugira ngo basambane, aramushutse amujanye mu caha, canke umukobwa arashutse umuhungu amujanye mu caha. Iyo umwe muri abo babiri, ufate umuhungu kariwe yashutse umukobwa, iyo umukobwa yihanye ca caha ciwe c'ubusambanyi, aho nyene vyihuse biciye mu mwagazi w'intama, mu maraso ya Yesu y'umwagazi w'intama, ibyaha vyiwe biramuvako bikaza ku mwagazi w'intama ariwe Yesu. Hama igihe co kurimbuka bizoja kuri wa muhungu wa wundi yatumye uno mukobwa agenda mu caha. Niba uno muhungu nawe yarihanye, nawe nyene icaha ca wa mukobwa n'icaha ciwe bwite bizomukugwako, bijanwe n'iyo byaje biva. Uko mugenzi, ukaba ufise ibyaha kandi ufise n'abandi wakoresheje ibyaha, ariko wewe ibyaha vyawe ntuvyihane, uzohanirwa ibyaha vyawe, wongere uhanirwe n'ibyaha abantu bose bakoze bivuye kuri wewe. Ko rero niko bimeze. Reka tugaruke kubyo umunsi mukuru w'impongano. Impene igereranya abanyabyaha, umuntu w'umunyabyaha iciye mu maraso y'umwagazi w'intama, ibyaha bigenda mu mpene, umunyabyaha
ibyaha yanse kwihana ibyaha vyiwe. Ibyaha birava mu munyabyaha kubw'amaraso y'inzirakarengane bigasubira iyo byazananye. Rero mugenzi, kugira ngo ushobore kurokora ubugingo bwawe ni kwemera kwizera Yesu Kristo akagukura k'ibyaha byawe, kandi n'ibyaha watumye abandi bakora byose birakuvako. Ariko nutihana uzohanirwa ibyaha byawe wongere uhanwe. Reka mbivuge, turaza kubibona, ndi kubivuga mu mvugo itumvikana, turaza kubigaruka ku mukanya tubivuge mu mvugo yumvikana. Impene ishigwa ko ibyaha bayise impene ya Azazeli, hariya mu Baheburayo igice ca 16. Mwibuke yuko bino ariho ndiko ndabivuga, ndabikuye igice ca 16. Azazeli mu ndimi zitandukanye n'abahinga hamwe n'abasobanuzi bindi uko abantu benshi bagiye babibona, hari bihamya vyinshi ku kino kintu ngiye kubabwira. Azazeli bishaka kuvuga umumarayika yagumutse. Ibiha byinshi turabifise byebeza ko iyi mpene ya Azazeli neza na neza ihagarariye Satani. Nk'uko mu gihe ca Isirayeli abanyabyaha bakugwa kw'ibyaha biciye mu mpene ishushanya abanyabyaha, biciye mu mwagazi w'intama bigashika kw'impene ya Azazeli, niko hategereza kubaho igihe aho ibyaha by'abantu bose bihanye bigashigwa ku mpene ya Azazeli. Kandi tumaze kubona yuko impene ya Azazeli mu gihe ca Isirayeli yari ihagarariye Satani. Iki rero nico gikorwa to mu Vyahishuwe igice ca 20 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa 3. Nico ivyo vyakorwa kera vyagereranya. Umuherezi mukuru yafata ibyaha by'abihanye akavyaturira kuri iyo mpene, maze hakaba hariho uwundi muntu yatowe agaca ayijana mu bugaragwa ahantu atabantu babayo. Nta muntu yari kuhabona ngo ayiture ibyo byaha, oya, yarangarirayo. Ubu rero umaze gutahura ivyerekeye byo kuboha kwa Satani, kino gikorwa kizokorwa ryari, kiza ryari. Murumva yuko umuherezi mukuru yarinjira hera cane. Abantu bakuwe kw'ibyaha bamaze kuboneka, nawe agafata ibya byaha akabijana ku mpene ya Azazeli, kandi iyo mpene igereranya Satani, hama agaca yijana mu bugaragwa. Umuherezi siwe yayijana mu bugaragwa, ariko umuntu yatowe niwe yayijana mu bugaragwa. Umuherezi mukuru wacu Yesu uno munsi arahera cane ho mwijuru. Turi mu gihe c'umunsi mukuru y'impongano. Abisirayeli igihe bari muri uwo munsi bahamagarwa kuguma biyeza, bishishitira, bihana ibyaha byabo. Uko niko bikwiye kumera no kuri twebwe. Buri wese ahamagarwa kwihana ibyaha vyiwe akavyatura, akabarira Yesu ati, Yesu ndumusambanyi, ndakwinginze nkiza icaha canje. Akabara Yesu ati, Yesu ndumubeshi, nkiza icaha canje. Ndumusuma, ndagibiturire, ngira nabi, nsenga ibigirwamana, nararetse kuruhuka isabato yo ku munsi ugira indwi, maze akatura ibyaha vyiwe. Yesu ariteguye kumubabarira, kandi kubw'amaraso ya Yesu ibyaha vyiwe birahanagurwa. Vuba bidatinze Yesu agiye guhaguruka ave ahera cane
ashire icotero hasi avuge ngo birarangiye. Yesu arahera cane ho mw'ijuru ariko arakora igikorwa co gukura kw'ivyaha bemera kubirekura byose. Ikibazo, mbega uremera kubirekura uno musi vuba bidatinze? Yesu agiye kuvuga ngo birarangiye. Ico gihe ibyaha by'abihanye bizoca bikoregwa Satani. Kubohwa kwa Satani nuko uno muntu yatorewe kino gikorwa co kujana ino mpene ya Azazeli mu bugaragwa. Biboneka ko na Satani azoshigwa ahantu hameze nko mu bugaragwa. Bibiliya ivuga umumarayika yaje avuye mw'ijuru atakindi kimuzanye, aje gushira Satani ahantu hameze nkaho uno muntu yashira ino mpene. Koko umuherezi mukuru ibikorwa vyiwe kwari ugushira ibyaha kuri Azazeli. Yesu ibikorwa vyiwe ni gufata ibyaha abantu bose bihanye akoze abishire kuri Satani. Ego ico gihe Yesu aje, abanyabyaha batihanye bazoba bishwe n'ubwiza bwiwe. Umuntu wese vyananiye yuko avavanura n'icaha, wa wundi utwigoro twinshi twakoze, ubutumwa bwiza buriko buratibagurika nk'amababi ku matelefone, ku maradiyo, ku mateleviziyo. Imana iriko iradukoresha ibikorwa bihambaye mwa kino gihe ku muvuduko uhambaye. Nta muntu azovuga ngo ntiyaburiwe. Nawe uriko uraburirwa, uhamagarirwa ngo vavanura n'ivyaha vyawe, wizere Yesu maze uvuge Yesu, narenze ku mategeko y'Imana uko ari 10, narasenze ibigirwamana, narakubangikanije n'izindi mana, naravuze izina ryawe ku by'ubusabusa, nariyihenze nsanga ndiko ndasenga abantu mu guhamagara ba Monsenyeri hamwe n'abarevera. Ibitwara bibonye uguvuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa. Narishe itegeko rya 4 rimbarira ngo wibuke kuzireza umunsi w'isabato. Sinubashe abavyeyi, narasambanye, narishe, narivye, narifuje kugira nabi, hamwe n'ibindi vyaha byose vyubakiye muri ayo mategeko 10. Maze wirimbure, usaba Imana ikigongwe. Yesu yiteguriye kukubabarira maze ibyaha vyawe bikuveko. Niwe azomenya iyo abitwara. Kino gihe niyamara kuvuga birarangiye, akava ku ntebe y'imbabazi, ibyaha by'abihanye byose azobyaturira kuri Satani, kubera yuko ariwe nkomoko y'ibyaha. Nk'uko nabivuze, icyaha kizova mu muntu yihanye kigende mu wundi. Iyo cazananye gisanze yarihanye kigende mu wundi, gisanze yarihanye mpaka byose bishikire Satani wenyine abayazane. Abanyabyaha batazoba bihanye ibyaha byabo nk'uko igihe c'Abisirayeli, igihe baba bakikuje ihema, maze umuherezi mukuru agasohoka hera cane, bagasanga wewe ntiwihanye, ntiwishishitiye, ngo icaha cawe nticakuvuyeko. Bibiliya ivuga ngo wacupfa wishwe n'icaha cawe. Uko niko bizogendera abanyabyaha. Hariya mu gitabo c'Ibyahishuwe igice ca 1 ku murongo w'7 havuga ngo haraza n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, kandi abanyabyaha bazokwicwa n'ubwiza bwiwe. Kino gihe abanyabyaha bazoca bicwa n'ubwiza bwiwe, maze abagorotsi nabo baterugwe bajanwe na Yesu mu bukwe bwo mw'ijuru. Nk'uko twabibonye mu gice ca 19 c'igitabo c'Ibyahishuwe, bazoba arabatumire mu bwami bw'Imana.
bw'Imana, ariko umugabane w'abantu n'isi nshasha. Bazogenda mu ijuru bagende mu bukwe, kandi n'iyindi migigwa izokorerwa mu ijuru bayikore nk'uko tuzobibona, tuzobigarukako. Hama bagarukiye hano ku isi, mu isi izoba yagizwe nshasha. Ntago azoba ari ino si yacu yashaje, azoba ari isi nshasha. Niwe murage w'abagororotsi. Reka tugaruke ku cigwa cacu. Ni kuvuga ngo ku isi nta muntu n'umwe azoba ahari. Abanyabyaha banse kwihana bazoba bishwe n'ivyaha vyabo, mu gihe abagororotsi bobo bazoba bari mw'ijuru. None wumva ino mpene ya Zazeri itazoba iri mu bugaragwa? Nguku kubohwa kwa Satani, nguku ico bisobanura kubohwa kwa Satani. Ubundi busobanuro bwimbitse tuzobona mu cigwa cacu gikurikira. Iyo bavuze urufunguzo rw'ikuzimu baba bavuze gute? Iyo bavuze ngo mu kuzimu baba bavuze gute? Mbega ino myaka 1000 yo kubohwa kwa Satani vyovyo bisobanura iki? Ivyo nivyo tuzobona mu cigwa cacu, mu vyigwa vyacu bikurikira. Nico gituma mugenzi ndaguhamagara ngo niba uri mushasha, kugira ngo nawe bino bintu uzobimenye, ndaguhamagarira gukora abone canke subscribe, following, suivre, bivana n'urubuga canke ururimi uri kurakoresha mu kudukurikirana. Ushobora kwandika ikibazo canke inyunganizi muri komante. Ushobora gukora like kugira ngo werekane yuko wafashijwe n'ikiganiro. Like hamwe na komanteri bituma YouTube ibona yuko buno butumwa ari ubw'agaciro, kandi n'ubw'agaciro, gutyo ikaca nayo ifasha mu gushikana buno butumwa no kubandi. Ukoze abone maze ugakora na commentaire, ugakora na like, jeme, bituma YouTube algoritme yabo, ubushobozi bwayo, imenya yuko ivyo bintu ari iby'agaciro, igaca idufasha gushikana buno butumwa no kubandi, ku bantu badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye. Aho bishoboka barashobora gukora abonema yindi kugira ngo baterere mu bundi buryo, n'ibindi ushobora gukora kugira ngo buno butumwa bugukize kandi bwongere bukize n'abandi benshi bashoboka. Harimwo mu kubuha abandi, harimwo no gusengera ababwumva bose. Mugenzi, umaze gukurikira kino cigwa, umaze kumenya ikintu cihutirwa, yuko ari kuvavanura n'icaha. Nico kintu cihutirwa ku buzima bwawe. None uno munsi uremera kwizera Yesu mu by'ukuri? Niba wemera kwizera, ndaguhamagarira ngo twandikire kuri izi nimero ngiye kuvuga, kugira ngo wifatanye natwe mu rugendo turimwo rwo gukomezanya, rwo gukarishanya nk'uko icuma gikarisha ikindi, twerekeza mu bwami bw'Imana. Akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Nanje ngiye kukugirira isengesho ridasanzwe hamwe n'abandi bose bakurikiranye kino cigwa. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami, urakoze ku bwari no jambo umaze gushikiriza ubwoko bwawe. Uno mwene data amaze kumva yuko ikintu cihutirwa ari kwemera kuvavana n'icaha, yemeye kukwizera. Nanje ndamusengeye kugira ngo Mwami umugire neza,
ingingo afashe nawe uyimuhera ibyo yagusabye mu kumukura k'ivyaha vyiwe, umubabarire kandi izina ryiwe ryandikwe mu gitabo c'ubugingo uhereye uno munsi. Kandi mwami ndamusengeye kugira ngo inzira ziwe z'ukwizera agiye gutangura zize zirangirize mu kuzobana natwe mu bwami bwawe mu gihugu c'ivyiza. Ndasengeye mwami n'abandi bagifise imitima ikomantaye kugira ngo mwami nabo ubahe gufata ingingo zibereye mu buzima bwabo. Nsengera uno mwene data amaze gukurekana kino cigwa kugira ngo umuhe umutima wo gukunda abandi, akore partage kugira ngo buno butumwa abushikane no ku bandi. Kandi mwami hari n'abandi batanze imitwaro, hari abafise ubunyantege mu byamuhemu, satani abagerageza maze bakananirwa no kunesha, ariko bifuza kunesha. Haruhande yano majambo bumva abafasha kunesha, nanje ndabasengeye kugira ngo bame ubaha kwama mu gikiriza cawe nka Yohana hamwe na Yakobo, kugira ngo iteka ryose bame banesha ibigeragezo. Ndanasengeye n'abagwaye n'abandi bagwaje kugira ngo abo bose babera inyishu, nibura mwami ubaha igihe co kugira ubwenge butarimwo imihangayiko, kugira ngo batahure iki jambo ryawe ryavuze, maze bafata ingingo yo kugukurikira no kwitegurira ubwami bwawe. Mwami hari abagore birukanywe n'abagabo, hari abagabo baseserejwe n'abagore babo, hari abana bihebeshejwe n'ivyabo n'ubugingo. Mwami bose turabasengeye kugira ngo mwami babandi bose barungitse amesaje bagutura ingorane zabo, ntago ari njewe bazituye wewe. Nico gituma mwami zose zijya mesaje babandi ba telefone bose mwami turakweretse imitwaro yabo, kugira ngo wewe uzi kugira neza kandi wewe uzibereye buri wese umugirire ibereye ubuzima bwiwe, kandi utugwiriza ukwizera. Kandi mwami twese icyarimwe uzoduhe kubona ubwami bwawe gukandagiza ibirenge mu gihugu c'isezerano wadusezeraniye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mugenzi ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushikane no ku bandi. Yesu aguha umugisha, aguhe kwama mwizeye ibihe byose, mwakire ijambo ry'Imana.